aya rero kuri mo byabashiki bacu ariko ravuga iyi niyo solution canke ubu niwo muti rero abasore bava ngo ni kiboko yawo ku mishatsi abasore bakeneye ubwanwa aya niyo mavuta rero ya mbere azimvye cyane mu gukuza ubwanwa kameramani wanje bari karayo urumva arashaka ubwanwa bashiki bacu rero nk'aba mama basanzwe bafise ingorane yo gucikagurika imishatsi aya rero niyo mavuta akenewe urumva hanyuma hariho n'abandi basaza bacu usanga bafise ubuhanza aya rero niyo mavuta yirukana ubuhanza hanyuma zirya verni andiko ndavuga rero mu kibonobono byaya mavuta zirya verni ubona zo kunzara baje bashiki bacu batereka inzara yaya rero niyo mavuta akogwamo zirya verni zo kunzara haruhande yabimo byo kwisiga ku rukoba nabonana n'ingwara zo ku rukoba hanyuma aya ni yakogwamo kenshi imiti ivura ingwara zo mu je dufise ajya mavuta y'ikibonobono dushobora gukora igitoro urabona ya havamo igitoro hariya apana igitoro kigurura n'indege maze imisi Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba wifuza ama ordinateur ama écran plat ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga projecteur ama bafle ama tapi eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu byose twakure kuri 68 tuba tubikire Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up, Bujumbura Burundi, Chuba MC Jojo 257, Mr. Swag, Mr. Nyiva Muhindo, Mr. Testing Love, n'ayandi mesh. Yes, iyo akazuba kazinutse karaka, turavuga is another beautiful day, is another blessings, after blessings. Warundi munsi barindi byishimo bigeretse ku bindi, kubera Imana, twarwazindutse tukagenda tugahasoringa, kubera Imana byose biba byagenze neza. Yes, reka ndagahimwana mutse cyane miriwe, mwebwe mwese bakunze ba Malengo Media bivanye naho muherere. Of course arabaza kuraba kino kiganiro ari mu gitondo, arabaza kuraba kino kiganiro bigamye, arabaza kuraba kino kiganiro bariko baravoyaje bari mu ndege, arabaza kuraba kino kiganiro bari kuri wagwana. Ndabaramutse cyane mwese, umwese bivanye naherere. Yes, ariko mbanzira gusabe making sure ko bamaze kugira subscribe, ko making sure kandi ko bamaze gukorana na Malengo business, idandaza ibintu bigiye bitandukanye bya electronics, iradandaza amatapi, iradandaza ama speaker, iradandaza ama ordinateur, turadandaza amafrigo, tudandaza ibintu byinshi, dukorera ngaho imbere y'isoko kwa Mufizi muri etage igira kabiri. Murahawe ikaze mwese, tubahereza ibintu bimeze neza, turafise n'umufundi aca genda kubibestarira maze ibintu bikabandanya bigenda neza. Yes, tugende sasa, tugende mu kazi nkuko byama, tugende guhasoringa. Yes, rero naho ndi mu Ngagara muri quartier 10, quartier irimo ama industry mesh, ari nayo mpamvu nagende izine imwe ihingura ibintu tuza kumenya mu kanya gato. Yes, behind camera ndi kumwe na Kemo Classic. Yo Kemo, let's go. Musaza hano hantu ni muri industry koko, aho daba hano umeze neza? Tushobora kuganira twabagendeye? Ego ni sawa, karibu cyane. Umeze neza? Ego ni sawa. Ahantu twagendeye ni hehe, bahakorera ibiki? Ku bantu bariko baratura muri kano kanya ari ryo rya mbere. Murakoze, aha turi aha ni muri izine, ni muri quartier industriel, quartier 10 mu Ngagara. Hanyuma aha ni muri izine, ibikorerwa hano hahingurirwa amasabune, uvuga amavuta akora isabune yatura utumora mubona igaburira ibitungwa byose abari ngaha, niho ngaha rero mudusanze. Abantu benshi ibintu by'amasabuni bahabona tuyisiga tukagenda tukayiyoga, ntibamenye amasabuni fenomene umuntu acamo kugira ngo aboneke. Mbega isabuni nizahe fenomene mucamo kugira ngo isabuni ziboneke? Isabuni koko ngaha mu Burundi bacu twaba tuzikora?
ya ego hano turakora isabune ngaha mu Burundi zirakogwa isabune zo koga isabune zo kumesura isabune nyene zitandukanye muri make hanyuma iwacu mu Burundi kenshi turonka isabune twifashishije imise nayo iva mu kigazi hanyuma iyo rero tuba dufise ikigazi tuca turonka niyo mise mu mise rero niho duheza tukayikamura kumburengira turaja kunjira hariya ndabere kingene bigenda hanyuma kaca turonkamo rero ya mavuta amavuta rero niyo duheza tukavanga nico twita soude caustique hanyuma tukaca turonka iyo sabune sabune turazikora hanyuma muhora muzibona hano mu Burundi rero izine bavuze izine ahakorerwa amasabune kuva ku munsi mu kwamura amavuta niho ngaha mu dusanze Okay, wambaye kibonobono oil nambaye kibonobono oil. Tuvuge yuko kibonobono oil company yanyu ariko yitwa izina yanyu ariko yitwa kibonobono oil rivuze iki? Urakoze cyane. Iyi ni kibonobono oil. Kibonobono oil ni kuvuga iyi ni company isanzwe yaje kugira ngo ifashe ibidasanzwe mu kongereza ku ibyo novuga urabona hano nakubwiye ko hano turonkamwo amavuta hanyuma ayo mavuta tukaca tuyakoresha isabune rero ari gihe bishika kwera abarundi tutera twiyongera ibigazi amavuta imise ikaba mike basanga rero isabune birashitse ego ntibishika ngo zibure mugabo hari gihe ushobora gusanga agasabune kabaye gatoya bivanye nuko kusanga rero umva agasabune tugura amahera 500 igihumbi kusanga ni gato rero kibonobono naco caje kugira ngo gishobore gusahiriza gutanga amavuta ashobora kongereza canke gufashanya n'ikigazi mu gukemura iki kibazo cyo kuronka amasabune mu Burundi. Iyi company rero iri hano mugabo dukora n'ibindi byinshi cyane turiko twaratanguye ku kirima turiko turarima ikibonobono mu Burundi kandi dukeneye kukigwiza gose hanyuma turafise rero ivyo tuzoca duhinguramwo uhereye kuri ano mavuta hanyuma ndashobora no kuyabereka hanyuma tuce turonkamo rero nibindi kuko naha mu muse samavuta gusa nakubwiye ko baca baronkamo ni toroto iyo uri kurakamura amavuta mukiya kintu kamuyemwo hariho amavuta hariho rero nabijya bindi bisigarira iyo toroto ivyo rero natwe bwo mu kibonobono biba bihari hama rero ibi byo ngaha aya mavuta ava mu mise akoreshwa isabune nkuko natwebwe ayazo bavuye mu kibonobono dushobora kuzoca tuyakoresha isabune canke mugabo ya mitoroto nayo yo ngaha yo mu mise yoyo baca bayigaburira ibitungu mu gihe natwe itoroto yo ngaha yo mu tuzoba turonse mu kibonobono yoyo icibifumbire kandi ifumbire nziza cane ishobora gutuma Uburundi bwo ba Edeni kuronsa ibifungurwa vyinshi kandi vyiza mu mwanya muto ni ivyo muri make company yacu kibonobono oyo haruhande y'ibindi vyinshi tuzokora mugabo ikiri imbere gose no kurimba kibonobono no kugihingura tugikamuremwa ayo mavuta turonke niyo toruto cyo kimwe n'ibindi vyinshi kumbure imbere ndaza kubishikako mwatubwiye vyinshi bitarike kuri kibonobono oyo neki umuntu atazi kibonobono oyo nikiki mu mubwira atahuri kiyumvike ari abantu benshi batakize banyamuji batazi nuko gisa asigara nikiyumviki kibonobono oyo nakahe karusho kazoba karimwo gusumba akazoba kari mu ntuze mu mise cyane mu ntuze mu bigazi cyane mu bindi bintu byinshi tuzi bahinguramwo amavuta. Okay, urakoze cyane mu bisanzwe urumva iyi ni company niyo yitwa kibonobono oyo mugabo ikibonobono mu Kirundi gisanzwe kizwi cyane si mu Kirundi gusa mu Gifaransa citwa ricin mu Congereza citwa castor rero ico kintu kirazwe haize imyaka 2006 ku isi gikoreshwa kandi no ngaho iwacu mu Burundi si bishasha carigeze kuba gikoreshwa abazungu nibo bakizanye umuzungu yazanye ikawa niwe yazanye n'ikibonobono kandi yarakizanye kugira ngo gisahirize mu gutanga amahera mva makungu kuko kirashogwa hanze kandi kirazimvye cyane rero ikibonobono mu bisanzwe
tuvuze ngo tukigereranye n'ikigazi womengo turashize twoba tugombye gushira agaciro ikigazi hasi tukaduza ikibonobono oya ikigazi kirafise akamaro kaco n'ikibonobono kirafise akamaro kaco mu ntango nakubwiye yuko ikibonobono kije gusahiriza canke gufashanya n'ikigazi ubwa mbere mu gutanga aya mavuta ashobora gukogwamwo isabuni gusa iciza c'ikibonobono igituma no hamagarira abantu benshi kugihurumbira no kwinjira muri no mugambi wacu muri no company ya kibonobono oyo ni kubera yuko ikibonobono tugitereye rimwe wowe ugatera ikigazi nanje nkatera ikibonobono sivyo wewe jewe ndashobora kwimbura inshuro zirenga ngira hafi 30 wewe utararonka umwimbo na rimwe w'ikigazi kirateba gukura mu gihe je kibonobono ndagiteye mu mezi 4-6 bantanguye kwamura hanyuma ntanguye kwamura utwo tubuto imbuto zaco nizo jewe mba ndonderamwo hakuru izo rero ndaheza nkaza ngaha nkazikamuramwo uretse no ngaha ndashobora rero kuca ndazikamuramwo amavuta hanyuma ugiye kuraba kugira ngo uronke umuse no kugira ngo uronke izi mbuto z'ikibonobono ikigoye ni kuronka umuse naho ikibonobono coco no ngaha mu mashamba biruzuye nabo banyamuji nibaza ko nabo nyene barakizi rero akarusho karimwo uretse ico kintu cyo kwerera umwanya muto hanyuma kandi aha mu muse kumburengira ngo ndashobora kubereka hajya umuse tugiye gukamura amavuta mu muse dushobora kuronkamwo novuga dufatira nko mu itoni sivyo shobora kuronkamo ibiro 330 z'amavuta canke basi amaritiro 330 mu gihe mu kibonobono dufatiye ku itoni ho nshobora kuronkamwo ibiro hagati y'amajana 4 n'amajana 450 bako biba vyamaze gusumba ikibonobono iki umuse ikigazi cyo gituma nk'abagwiza tunga bakwiye kumenya projet nkizi imigambi nkiyi iyi niyo ibereye cyane gushirwamwo amafaranga amarere kindi naco amavuta y'umuse ntushobora kuyagiranya n'amavuta y'ikibonobono oya amavuta y'ikibonobono arazimvye cyane gose afatiye kubihingurwa muvuze yuko amavuta azimvye kandi cyane gose ntubona ko muza muri ko muraci intega abene igihugu na cyane yuko amavuta y'ikibonobono bazoba yakeneye ku bwinshi okay amavuta y'ikibonobono bazoba yakeneye ku bwinshi sivyo ahubwo uko nyene azimvye niho sawa ku bene igihugu kuko anyarusa cyane kubinjiriza amafaranga niyinjiriza gusa bene igihugu ahubwo ayinjiriza n'igihugu kuko ikibonobono kirashogwa ni njabuka amazi ikibonobono ni njabuka amazi gishobora kuzana amadolari menshi cyane cyangwa cy'abanyarwanda no bavangwa akayabu ka miliyoni ikibonobono gishobora kwinjiza akayabu ka miliyoni mu gihugu mu mwanya muto cyane rero urumva ko ahubwo ku barundi abari neza cyane kurima ikibonobono go n'ikintu ushobora no ku rugo kwishirira ngaho inyuma y'inzu nkakuja nyene watera ibitoki hanyuma umwanya wose ukaguma ugenda wamura ugira ngaho utekera ushora urumva kiranyarusa gutanga amafaranga ku bene gihugu umva rya jambo ry'umuvyeyi je nkunda kumwita umuvyeyi ati umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga rero kugira ngo iryo vision ituyigereko canke irya mbono tuyigereko n'ikibonobono nticyosigara inyuma kuko kiranyarusa cane guha amafaranga abene gihugu kuko cera n'ingoga kandi kiranazimvye ariko kandi Ejide mbega ikibonobono mutegekanya kugihinguramwo ibintu bingana gute okay urakoze cyane ndakwibutse gato y'Jane twa David mugabo cyangwa ugomba nyitse kibonobono yego ya benshi banzi ku izina rya kibonobono amaze kubona ibiganiro byacu bampamagara kibonobono ikibonobono neza na neza nkuko ubona ngaha twaje muri izina kibonobono dushobora kugihinguramwo ibintu 8 ibintu 8 kandi vyose bizimvye bifise igiciro kandi biboneka mu mwanya muto ikintu ca mbere turonka mu kibonobono dushobora kuronkamwo amavuta hanyuma dushobora kuronkamwo ifumbire nziza cane kandi zimvye ico bita angeri
dufate nk'ubu ngaha hamwe abarundi bo byumva bakaza bakinjira muri no company bibaza yuko na leta yacu nkuko yamaze kubitwemerera nikabidufashamwo nikuvuga yuko vuba tuzoba dufise irindi hinguriro rikomeye cyane hariya rya fomi ubwo ryo ritanga umwavu ukomoka mu kibonobono urumva hanyuma kandi tugaruke rero ku mavuta ariko imbere ko mvuga amavuta reka ndakubyire kubijanye n'amababi mu mababi yacu hoho tuzohinguramwo imiti ipompa ibitegwa yica udukoko sivyo hanyuma icyamababi tukiveko tuje rero mu mavuta amavuta rero yoyo afise akamaro kanini cyane ikintu ca mbere nakubwiye yuko arashobora gusahiriza aya y'ikigazi mu gutanga mu gukora isabune nziza zo koga ariko ikindi kigize kabiri urashobora kuyisiga ni meza aravura indwara zo ku rukoba ni meza cyane uyisiga hanyuma tuvuze kuyisiga tuje dushiramwe n'abashiki bacu bamwe bakunda kugira utuntu kugira basifase neza kugira ngo batagate kugira ngo bigene neza bagira akakuba kameze neza tuvuge ko nabo bazoyisiga mu mateka y'ikibonobono hariho umugore wa mbere yitwa Cleopatra mu mateka muri histoire bivugwa yuko yari we mugore wa mbere mwiza ku isi niwe uyisiga amavuta y'ikibonobono uyisiga mwe muri ko murabyumva bashiki bacu mwe muri ko murabyumva kuri bashiki bacu n'abasaza bacu namwe mugomba kuba beza mugira isuku muze muri isiga amavuta y'ikibonobono na cyane cyane umva rero mugabo kandi amavuta y'ikibonobono burya ari uburyo bubiri hariho ayo dukora sivyo ndayafise hajya ikumbure ngo muraza kuyabereka ayo rero niyo bita hariya mu bazungu ko arazimvye cyane ku isoko mpuzamakungu dutere intambuko twinjire hano yego reka ndakwereke urabona hano aha tugeze ni muri izine ko bariko baradukurikirana bya bindi nabereka iyi niyo mise ko batazi mise iyi niyo mise dukoramo aya mavuta tugiramwo ikigazi ngaha hanyuma mugabo rero kandi iki nico kibonobono ndakwereke izi nizo mbuto zikibonobono hana ko bigomba gusa n'imise tugeze kuri izi mbuto zikibonobono mbega ikibonobono kirimwa gute abanyagihugu bo bifuza kukirima izi mbuto bozibona gute nibaze rero iwacu muri kibonobono yo company turi solution ukeneye wese imbuto tuzomworohereza kuzironka kandi aronka imbuto nziza cyane nk'iyi urabona rero iyi mbuto iyi nkuko waruze ngo kirimwa gutse kirimwa kujya nyene kubigazi urana kujya nyene kujya kwibiharage kirimwa nk'ibiharage gitegwa nk'ibiti kujya nyene ugira kanogo hama ugashiramwo ibi bica binaga rero iki nico kibonobono hajya havamo amavuta y'ibigazi naho havamo amavuta kibonobono aha rero ngaha ukamuye urana ko irya mashine iri hajya muravuze kantu ko gukamura yego bakamura ibibonobono cyane bakamura izi mbuto zintuze iyi mise ni kuvuga aha twaje aha korega isabune ziva mu mavuta y'ikigazi sivyo biva mu mavuta y'umunsi uva mu kigazi imashine yayo ngirya urayibona hajya sivyo rero hajya hakamurirwa imise hanyuma mugabo ico rero dushaka kibonobono oyo ejo turifuza yuko tuzoba dufise apana izine iyi ni izina kani gatoya twebwe dushaka tuzobe dufise industry muri industry rero ho tuzoca dukamura iki kibonobono hanyuma tuce turonka muzokamura zino mbuto nyene tuzokamura zino mvura harimo amavuta ngaha ahubwo nubwo womena ukamena amavuta uciyabona ko ngaha aca gusigara ko kandi ni menshi cyane nakubiye ko ariyo menshi gusumba ayava mu kigazi mu muse rero hacavamwo aya mavuta
urabona aya mavuta nk'aya jenije nayikamuri n'amaboko nta mashine turagura mugabo nashatse kugira ngo nereke abantu ko bishoboka mugabo bisanzwe bishoboka birazwi cyane ko bishoboka aya niyo mavuta ava muri izi mbuto aya urabona ko yirabura aya usanga kenshi bakunda kwita ngo ni Jamaican black castor oil numva urana kubera yirabura akunda kenshi kuboneka mu bihugu vya Jamaica mu Buhindi muri Haiti Brazil n'ahandi aya rero kuri mo vyabashiki bacu ariko ravuga iyi niyo solution canke ubu niwo muti rero abasore bava ngo ni kiboko yawo ku mishatsi abasore bakeneye ubwanwa aya niyo mavuta rero ya mbere azimvye cyane mu gukuza ubwanwa kameramani wanje bari karayu urumva arashaka ubwanwa bashiki bacu rero nk'abamama basanzwe bafise ingorane yo gucikagurika imishatsi aya rero niyo mavuta akenewe urumva hanyuma rero nabandi basaza bacu usanga bafise ubuhanza aya rero niyo mavuta yirukana ubuhanza hanyuma zirya verni andiko ndavuga rero iva mu kibonobone by'aya mavuta zirya verni ubona zo kunzara baje bashiki bacu batereka inzara aya rero niyo mavuta akogwamo zirya verni zo kunzara haruhande yabimo byo kwisiga ku rukoba nabonana n'ingwara zo ku rukoba hanyuma aya ni yakogwamo kenshi imiti ivura ingwara zo mu nda kubera aho uyanyoye nta nzoka nimwe isigara mu nda mucaho umutekanye ibintu byose bimeze neza agira lavuma arakoza nta bucafu busigara canke ibintu by'amashano ibintu vy'isumu n'ibindi ikibonobone rero mugabo ivyo nivyo buvuzi aha mbere nona kwereka ujanye n'isabune natwebwe na jewe kurumva ko nsanzwe nafise ko bumenyi naramaze kugerageza gukoramwo isabune muri kibonobono nyene ajya amavuta ajya ndayafise nubwo nk'ubu nyene boje batwugaranira ahantu jewe na wewe inkoresheje ajya ejo nje ndakwereka isabune nziza ushobora ari amavuta yonyene ajya amavuta ya batwugaraniye nka muri izine kubera ko hari ibindi bikoresho ushobora gukoresha ukikorera ni ibintu nyene bisanzwe nakubwiye ko ufise amavuta dufate nko ngaha none ubona ahera urabona izi ngunguru zose ubona ziri ngaha naho inyuma yanje yose iri kwirankora ko ngaha urabona aya yose aya n'amavuta ava mu musi ziga ngunguru zose ubona aya n'amavuta ava mu musi aya rero uyafise n'ayandi nakubwira rero ucuva duhereye kuri ziya ngunguru hariya mbega ko muna iziya ngunguru zidasa iriya irimo intuze yera irimo isana igomba gusa hari ibintu biri amazi solide hari liquide oya yose n'amavuta uraza amavuta iyo adashushe acagandana ni ibintu byo kugandana kubera yahoze cyane aya yera aya yose n'amavuta ava mu musi bijya navyo ubona birunze hajya ibona birunze hajya iyi ni toroto mu biti toroto baha ibitungwa urabona hanyuma reka iyi ni toroto twegereye ngaha ku mashine ndakwereke urabona ufise imise usukamwo ngaha hanyuma amavuta acaha amavuta aca ngaha itoroto nayo igaca hariya hajya no ku kibonobono rero nuko ushize ngaha hazoca amavuta hazoca amavuta hajya naho hace itoroto mbega imashini ihingura ikibonobono ikongera igahingura umuse ni imashini imwe canke mashini murahindura nka zimwe zikogwa kumwe mugabo urabona nk'iyi ufashe umuse n'ikibonobono umuse uragumye cyane nico gituma ni imashini ifise inguvu nyinshi yigira inguvu nyinshi yumva sico kimwe n'ikibonobono kiroroshe ariko ejo niyo abagwizatunga bene wacu bari hanze mu bashaka guteza imbere igihugu bamwe bagomba yuko haboneka ubuzi mu Burundi hamwe boza bakinjira muri no bakagura imitahe iwacu ibi byose tukabishikako nk'ubu twatanguye kurima amahegitari atari make mu ntara ya Cankuzo n'ahandi hose abakozi birirwa bararima ku munsi abakozi 50 barako bararima ikibonobono kandi ivyo ni twebwe abanywanyi ba company kibonobono oyo twabikoze twifuza yuko umuntu wese yifuza kungukira mu burimi bw'ikibonobono naze rero tumaze kuronka ikibonobono nk'ubu twatanguye gutera muri uku kw'icumi kuvuga aha nko gushika mu kwa kane tuzoba dufise umwimbo mu gihe rero nk'ubu bo vyumva bakazana imitahe izi mashine nk'iyi
iyi barayikora ngaha turasaba ngo bacu bize ngaha za ITS n'abandi basubumenye iyi bayiteraniriza ngaha hari ziba ziri mu Bushinwa ugabona kubye iyi ni ntoya yo muri izi ugiye nko muri Savonoro ntuboneye kandi nka twebwe twashaka yuko tutabona bene izi twe twashaka ico twita chain lines ni abari iki ya kimashine kinini ya gikora ibintu byagutse twe tugomba industry twe tugomba industry kubera mbandanije dufise ajya amavuta y'ikibonobono dushobora gukora igitoro urabona ya havamo igitoro hari apana igitoro kigurura n'indege maze imisi ndabisigura mugabo nawe uja kuri internet urabe haje harava mu cyo bitwita mu cyongereza biofuel canke biocarburant igitoro ushobora gushira mu mudugu kagenda ikintu cyaje bakubwiye igitoro basi haje harava mu gitoro biocarburant hanyuma mugabo kandi ikindi kintu nifuza nico gituma saba ko abifuza ko investisa kugura imitahe baza bagura imitahe iwacu nizimvye n'ibihumbi 6 umutahe umwe urumva ushoboye kugura imitahe 1000 uremerewe ingugure sivyo nibaza ko ngituraje kubabwira dukore bazodusange nta kibazo n'icitwaye ariko kandi uriko bavuga kugura imitahe mbega abantu bifuza kugura imitahe iwanyu yego bazokungukira he nabo kugura imitahe urabona turimye ikibonobono sivyo na amezi 6 naho tutoba turahingura nagomba kubwira nk'ubu ikibazo mfise ushika no mwanya kuva hanze bamaze kumenya yuko mu Burundi twatanguye kurima ikibonobono singyama n'amatelefone y'abantu bo hanze bambwira ati mumaze kuronka amasoko hanze aho mushobora kuzogishore si soko imwe abariko baranyumviriza si imwe si zibiri si zitatu si zine ni soko gushika no mwanya zirenga 5 nakubwiye ejo abo turi kumwe hariho nandekiye w'imuyinga ndamubwira ati yitwa Bosco ntamubwira ati je barandembeje bashaka ngo tugirana amasezerano y'ibintu tutaranembura yanyishuye ati babwira bagende buke rero bakeneye yuko turima baje babitugurira kandi amahera menshi amahera cyane ko bazobaha amafaranga mva makungu kandi mu gihugu iwacu tuba tuyakeneye cyane yego bashobora no kutugurira no mu Marundi ubwo ugasanga aragize icafashije kinini kuko ugiye kuraba vy'ukuri kiro c'ikibonobono ndirinda kuvuga yuko igugwa mu gakirazimvye ariko urashobora nawe kuvyirabira ku isoko mpuzamakungu nico gituma nasaba yuko iyi projet nashatse yuko ibaye abantu bato batubwira nabo baronke ahantu bakura aho basoroma mugabo naho babagwiza tunga nibaza kuko nk'ubu baje tukabigwiza biroroshe yuko tuzoca twubaka uruganda rushobora guha abantu akazi barenga 10,000 kuko ni produit 8 dushobora guhingura twebwe ngaha nyene ku butaka bwa ntare ngaha hanyuma tukaca dushora produit zaheze tukazishora ku isoko mpuzamakungu ivyo rero vyoryoha cyane gusumba aho uko twoshora zirya mbuto kuko tuzishoye ari zirya bo bacagenda hariya bakazihingura tuca tugaruka kugura ivyavuyemo bizimvye cyane nk'ubu nk'abarundi ikintu nifuza ko bamenya bana ko ifumbire turacayikeneye hanyuma ikindi naco kandi nk'ifumbire irazimvye gose uzora kw'isoko mpuzamakungu ikiro kimwe kirashikana amahero 18 ikiro kimwe urumva ushize Marundi na mahera menshi nubwo batoya guhangana uko mugabo kirazimvye kubera kiranyaruza gukuza ibitego rero urumva bijya baca bashaka babitware twebwe cyo tugaruka kugura ivyavuyemo bizimvye ariko tubihinguriye ngaha bicaye manza bigaha akazi abana bacu ngaha makaronka akazi amakaca dushora hari tukaca tuzana ya mafaranga ico rero nico twakwipfuza cyo gituma dusaba ko abantu baza kugura imitahe baje kugura imitahe urumva inyungu yabo avuze nti iri he urumva turiko turadandaza nk'ubu nyene nubwo tutaragira ikibonobono habonye ko ngaha twaje muri izina dusanga dukora isabuni aha niho dukora isabune isabune nyinshi cyane izo zonyene uko n'urudandazwa tuko turakora uwoshiramo umutahe arashobora kunguka ikigize kabiri turafise microfinance kuziganya no kuguranana bya bintu ababitahura barazi ko vyunguka cyo gituma bari hanze udatahura ikibonobono aze ashiremo umutahe muri ibi vy'isabune birunguka hanyuma udatahura ibi vy'isabune naze ashiremo umutahe muri microfinance nayo nyene turayifise irunguka urazi ko bagaburana umwaka uheze hanyuma mugabo bumve neza yuko mu Burundi nitwe twari dusigaye
tutararima ikibonobono mugabo ku bazungu cararimwa kandi abatamakazi twakuye mu cankuzo benshi baradushingiye nahe bavuga yuko vyabafasha cane hari no bavuze ati mu mbono bo bavyita ngo izo mbono ati imbono nizo zatumye ntangura gukora ku mahera kuko twarabishobora kucuma nubwo twe tuvuga ngo n'abazungu abatamakazi baratubwiye ko bo bari abarabo ko ari bo babigura rero na nubu biracagurwa cane gose ya inyungu rero irimwo kuba yaguze umutahe kandi wibuke yuko ibi ubikoze ibintu uzoraga umwana yes nuko bimeze ku bantu bariko barakubona muri kano kanya turiko turavugana rero umva ku bene igihugu bato ivyo bihugu nako ndadondagura n'amareta yaho yaramaze gushinga intahe yemeza neza ko ikibonobono kinyaruka kuduza mikoro ya bene gihugu rero mu bisanzwe urabona igihugu nk'igihugu cy'iwacu sivyo kirimo abo bantu bitwa bato aribo twebwe mugabo ntushobora gutera imbere utagize ivyo bintu bita mu gifaransa ngo ni investissement ni ukuvuga udafasha amahera ngo yashire mu bintu bitandukanye bishobora kukuzanira inyungu rero kenshi iyo bavuze kugura imitahe mu masosiyete cyangwa mu mashirahamwe bica vyumvikana ko umenga ni ibintu vy'abagwiza atunga bo hejuru kandi uravye kenshi amahera baba bafatira ko iyo bariko baratanguza amasosiyete usanga nivyo basaba amahera menshi ibi rero ku mwene gihugu mutoya bizomufasha cane gose ikintu ca mbere wasi nk'ubu urabona nk'ubu twebwe tuko turarima ku munsi mu itongo rimwe twangaje abakozi 50 bazinduka mu gitondo saa moya batanguye saa 7 bakaba bitahiye bakaba baronsa yuko munsi akazi abene gihugu bazoronka ivyo bakora hama rero bamaze kuronka ivyo bakora bica bibafasha kuronka amafaranga rero bamaze kuyaronka baca baronka ico no kwita mu Faransa pouvoir d'achat ubushobozi bwo kugura rero ibi bishiraho akazi abantu bakaronka ivyo bakora hanyuma bamaze kuronka ivyo bakora rero baca bagura na cyane bagura na wa muntu rero aba nimba wagiye mu ruganda nk'izo sabune twazikoze umuntu wamuhaye harima aca hitana isabune umva nawe umva bica biba gutya gusanga rero igihugu cifashe igihugu giteye imbere birakunze mwanya muto ariko kandi umuntu yariko arabona Egide muri kano kanya ariko aratwiganira bino bintu David muri kano kanya ariko aratwiganira bino bintu yumve yuko turafise Fabrice ivyo ariko aradukorera muri kano kanya ni ibintu bikora inka ariko wewe ivyinshi yagiye kuvyigira hanze y'igihugu twumve yuko nawe David wowe wagiye kuvyigira hanze y'igihugu je sinagiye hanze no muri Kongo naho nzi no muri Kongo naho nzi gusa Tanzania ndi Makamba narigeze kuhabona baranyereka ati Tanzania ni hajya najya ari twaragiye ku mugwiza mbuce twa Gatabazi asanzwe arima ivyo bibonobono yaragiye kutwigisha twarashitseyo ni ahubwo mpamagarira abarundi bazogende kwa Gatabazi twarashitseyo twese turatangara turavuga uyu ni ari mu Burundi cyane uravye vyakora yarakwigisha ivy'uburimyi ngo buvuye kwiga mu Bushinwa ivyo kurima ugeze kwa Gatabazi uca wemera afise oya noneho ndabatumiye basi bandondere ndabajane kwa Gatabazi rero twaragiye umva ikobero twaciye ikobero twinjiye ibwambarangwe umva Tanzania bacu banyereka ati ni hajya umva ya ntaho nzi gusa ndasoma ibitabo ndakoresha internet cyane gose nayimenye kuva nkiri mu mashure yo mu windwi none atanguye kwinjira kuri Facebook gushika ubu rero ni nkabwo buzima ndafata umwanya munini cyane hamambwa kandi urumva ndafise n'amahirwe yo gushobora gutahura kenshi izi ndimi cyane igifaransa n'ikicongereza ni Kiswahili biranyorohera iyo mbonye video nayo bari nyamerika ndashobora kuyumviriza nkumva ivyo bari kora cyane ukabitaho rero ivyo rero biramfasha kumenya ibi rero Jeff Fabrice nituzinanye ariko iganzira kujyanyera ariko arakora nuko we gusa umugwa ahantu tasino mwigereranya ariko wewe nivyo ariko ari ubaka nanje natwe turi mu bene gihugu bato hari dukeneye duhurize hagati kugira ngo cyane ko ariko bubaka isoko namwe muri ko mubaka ibizohava biza muri iyo soko kudandarizwa mu isoko muri make muri ko murakora mujene nawe mujene muri ko ari guteza imbere igihugu nawe gateza imbere igihugu wala nazigyanzu yubaka
tuzobe dushobora kuzipanga papa kuzigura no kuzigura sivyo cyane cyane yuko washize umutahe muri kibonobono biroroshye cyane kuco ugenda kugura ukamubwira ati yana je iyi nzu nayishimye kubera akadolari kaje kavuye mu kibonobono yes turiko turarangiza turiko turabona bino bintu vy'ingunguru hano biri impande yacu yego turiko turabona intuze hajya ayi mega ibi navyo byo babifasha iki iki urana ibi nivyo dushiramwo amavuta kubera ngaha aha niko waje tutako turakora iyi ni izine yiyubashe abariko baradukurikirana ntibareke kugira komande y'amasabune n'itoroto turayifise ukeneye amasabune turaguha biciye muri kibonobono oyo ukeneye itoroto upfa kutwakura ukeneye amavuta bamwe bafise umumini savoneri ngaha nijishobora gukora amavuta babonye ko agandanye hajye aye n'izine nini rero ibi urabona ko ari binini nivyo tuca dushiramwo amavuta ibi bidufasha kubika amavuta tuyakura ngaha tuja kuyateka tuca tuyapakira mu magunguru turiko turarangiza mbega umuntu yobashaka muri uno mwanya mwari mwahatubwiye ariko murashobora kuhasubiramo nakahe karusho kihariye umuntu azoza gukorana na kibonobono azobasumbije uwundi muntu ataraza gukorana na kibonobono ico kibazo abantu bose baje muri kibonobono ndavye barishimye cyane cyane abajene urane iriya microfinance yacu dufise civugo kivuga ngo zero célibataire ni kuvuga twararahiye turarenga ntasigare numwe tubati ibintu byo kurongora umuntu atevye je na cameraman twaje ahubwo munyaruke urumva rero birakunda basi rega kujya Fabrice abivuga amabarire kuguma ndamutanga akarorero sivyo ndamwubaha ariko bumve ko abantu bari bo bose ntibareka kurongora kubera ko babuze uburyo hariho ushobora kurongora kubera ko yabuze umuntu bashobora kuvyumva kumwe ko bimeze twizere yuko nka wewe bitaraba kubera ko wabuze umuntu mu vyumva kumwe ubongira ni cameraman niwe yabuze okay nako ndavuga rero urabona bijya Fabrice avuga ndabijya umukuru w'igihugu yirwa aravuga urabona n'ijya vision ya 2040 2060 tubishatse twebwe nyina bene igihugu ntivyo kwirirwa birashika cyane cyane duhereye mu bajene kubera ko usanga dufite ivyiyumviro tukaja hamwe ni biharuro bijya byo muri primaire apana mu vy'ama x n'ama y ni biharuro bitoya byo kugira ngo wewe tuguteze imbere mu kanya tukuduze tuguterere hariya ujya tumuduze tumuterere hariya ujya tumuronsa akazi ujya tumuronsa akazi ni kibazo gusa cuko tuvyumva kumwe rero ako karusho twebwe turakiteze muri kibonobono kuko harimo incabwenge nyinshi zitandukanye kuko negeranije n'ubu ndiko ndegeranya umuntu wese n'ubu ndabivuga umuntu wese yita azi neza yuko ari incabwenge yabuze aharangurira umugambi naze muri kibonobono oyo kuko ubu buryo twegeranya jenja negeranye incabwenge nkababwira toke hano rero twaziganije turafise uburyo mwebwe ko mwizibi ubona twokora gute sivyo tugende mutegure rero ingene tworonka amahera biciye muri informatique gende mutwereke ingene tworonka amahera okay mubuza amahera twebwira ayo mahera tuca tuyegeranya tuca tuyatanga nk'ubu biriko biratworohera kurima bibaza ngo bisaba ngo uburyo ngo bwinshi umva 6,000 ujya aratanga 5 2 kozanga hegitari yose turayometse mu mwanya umwe rero ni nivyo tushize inguvu hamwe twese tukanywana ivyo dupfa tukabikuraho ama tukabona ko twese turabarundi dusangiye umwansi ari we bukene biroroshe cyane yuko dushobora gutera imbere mu mwanya muto cyane yego ivyo muri marimo ambaje dukorera kadasubiremo ni imbere ya Bazar hagati yo kwa Siyo no kuri Koteo mu nyubakwa reka mvuge isanagri irihabura uca winjira mu 202 hama nimero yanje nayo ngira ngo urashaka kuyivuga nimero yanje ngaha nyene kugira ngo umuntu bifuza ko mukorana baze kuzamukorana na cyane cyane na wa muntu ngaha ayi bigeme arashaka kuyibonamo ngaha arashaka kuyibonamo ngaha agaca yitora oh la la okay arahari ashobora kuba hari tukurikiranwa n'abantu benshi akaza akaba musikosa mukanakorana ariko azoza amenya ko ndi umu entrepreneur azoze aruje kunshigikira hari mu guwoza wese aje kunshigikira kugira ngo dushike ku ntego sivyo ariko nibindi ni bon azobironka rero ni 79 amajana 440 amajana 814
bakunda kuvuga mu gifaransa barundi ni 79 440 814 izo nizo nimero zanje hanyuma kuri Facebook ni ikibonobono oil YouTube ni ikibonobono oil ariko uciye kuri WhatsApp biroroshe ndi kumwe n'abandi bantu b'incabwenge bashobora no kuca bamfasha kugusigurira no mu gihe je mbafatiriwe hama kandi karibu no ku biro nongera ndabashimira namwebwe by'umwihariko ana cyane mushimire Marengo Media ego ni Marengo Media ego mpamagare n'abandi bafise ibyo bariko barakora aba bantu ni beza cyane bansanza ndiko ndakorera ntibangoye bameze neza rero muze mu cisha ibiganiro byanyu hano uko natwe babidukoreye kandi murakoze n'abariko baradukurikirana ndabashimire nitege yuko ngira ngo mugiye kuturondera muri benshi murakoze asante sana yes ndabashimire cyane abakozi ba Marengo Media bivanye naho muherereye mwese byinshi mwabimenye byinshi mwabyumvise byinshi mwabibonye murahawe ikaze kandi mukorane na kibonobono twiteze imbere muri ya ntumbero nyene y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro cacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye kugira ngo umufuko wose uronke amafaranga n'umunwa wose uronke ico ufungura ndabashimire cyane mugumane na Marengo Media making sure yuko wagize subscribe kuri Marengo Media nitwa MC Jojo behind camera twari kumwe na Kemo Classic Kemo